Reka ndabaramutse nanabaha ikaze mwese abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru dutambutsa. Nanone rero umwanya w'amakuru agezweho tugira tubashikirize amakuru ari buze kugaruka kuri Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse na Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Tibiya n'umwe mu bagirijwe ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kumwe na General Alain Guillaume Bunyoni, Desire Uwamahoro ndetse n'ibindi bihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Tibiya rero mu minsi iheze aherutse kugenwa mu kibanza c'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu Burundi. Perezida Ndayishimiye akaba yamushizeho inyuma y'ibidasanzwe vyabaye hagati yiwe ndetse na General Tibiya. Tugiye kugaruka ku mabanga benshi mutamenye ku vy'umuryango wa Perezida Ndayishimiye ndetse n'umuryango wa Tibiya, imigenderanire idasanzwe iri hagati ya Tibiya ndetse n'umugore wa Perezida Ndayishimiye Angelina Ndayubaha. Tuze kubabwira amakuru adasanzwe ndetse na vyinshi mwanyegejwe ni iki coba caratumye Perezida Ndayishimiye agena mu mabanga Gabriel Nizigama, ndetse ni ibiki vyoba vyaratumye we adahabwa ibihano nk'abandi. Ese ubwoba buhari kuba yaramwiyegereje ubwo bari ubuhe? Ivyo vyose ni bimwe mu vyo tugiye kugenda tugaruka ko muri kano kanya. Ubaye utarafyonda kuri subscribe ofyonda ko kugira ko turaja turashirako inkuru urajura nka notification ko dushize ko bishasha. No makuru yacu katuyatangurire kuri no leta nshasha nyene ya Nestori tanguranye ibibazo bikomeye, ni ibibazo bidasanzwe aho ino leta naho ntuye itanguye nabi gose. Abandi mu ntango bapfumba batanga gahengwe na gatoya abantu bagahema imbere yuko haza ingingo zitoroshe, ariko igihe Gervas Ndirakobuca yasubirira Alain Guillaume Bunyoni muri Nyakanga mu mwaka w'2022 harabonetse agahengwe nk'abarundi baragira ivyizigiro ko impinduka igiye kuboneka. Igitoro carabonetse amezi makeya, ifumbire yaratanzwe, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zaruguruwe maze abarundi basubira kwiyunguruza mu karere vyoroshe. Abanyarwanda barasubira kwidagadura mu Burundi, amahoteli arunguka ndetse n'ibarabara Bunyoni yari yarugaye muri Gasekebuye ryaruguruwe. Iperereza ryamaze amezi ryarahagaritse kunyuruza abantu. Colonel Museremu akaba yarabogojwe mu iperereza, n'ibindi vyinshi cyane vyerekana umwizero ko ibintu bigiye kugenda neza naho vyamaze urumero mara. Abarundi rero barumva ko biteze leta yandira ko buca ko hari ico yizomara, ariko rero yabaye amavamuhira ibintu vyahavuye biyangara gose kugezaho ifaranga ryo Burundi ritagaciro ibirenga amajana 2%. Leta ya Nestori ntaho ntuye yavyanse guhera umunsi wa mbere. Leta ya Nestori ntaho ntuye yo vyanse gose guhera ku munsi wa mbere. Igizirarahira ikizime kiriganza mu gihugu, ibikorwa vyinshi birahagarara kubera icikagurika ry'amatara, imirongo y'abategereye bisi irongerekana, imiduga yunguruza abantu irakena mu bitaro, ibikorwa vyihuta birahagarara muri za morgue ngo nyaruka mukureyo abantu banyu batarononekara. Ibintu vyakomeye, benshi bakibaza woba ari umutego Nestori yoba yaguyemwo kubera ko gutangura leta n'ibibazo bingana kuri aho vyerekana ko ataco ushoboye kandi ko ataco uzoshobora. Benshi rero baribaza niba boba hari abamuteza umutego ngo bihangare kuva mu ntango. Twitege ko n'ivyahuha bigiye guhuka abarundi boca baba bande vy'ukuri biramutse bibandanije gutyo mu gihe leta igitangura. Mushikiranganje wa mbere va mu gacerere, mu Kirundi bavuga ngo ubija gusha buratagata, ariko ni wananiga ukwezi kwa mbere ikiringo cawe cose kizoba gipfuye. Hari ingingo zihuta ushobora gufata abarundi bakamenya ko koko haje leta nshasha. Ico abarundi bagusaba ubu nyene urashobora kurekura abanyororo bose bahejeje umunyororo wabo, be n'abanyororo bose bejejwe n'amasentare. Abo bose nta numwe atahura impamvu bapfunzwe. Ikigira kabiri wokora ni ubu nyene ushobora kurekura abantu bose bapfungiwe ideni. Ushobora gufata ingingo nziza zerekeye abahejeje umunyororo bakabura ingene bariha ihadabu. Ushobora gushinga ibiciro amazu wapangwa ko mu bisagara vyose ndetse no mu makaritsiye yose
maze ugahagarika iduga ry'umurengera ry'amazu yo gupanga, ariko ugaca utanguza byihuse umugambi wo kubaka uburaro mu bisagara logement sociaux. Urashobora kandi gufata ingingo zijanye n'ingene abagwayi bafatwa kwa muganga, gutyo abaganga bafata nabi umugwayi bakamenya ko babihanirwa, ariko kandi iyo ngingo igaherekezwa no korohereza abaganga ingene babayeho. Ukiga ikibazo c'abaganga bakora amasaha y'umurengera, aho usanga umuganga ashobora gukora umurango ndetse nijoro. Ushobora kandi gufata ingingo zihuse ku kibazo c'abarishe ifumbire ntibayihabwe, aho rero ushobora no kugendera ubusho bw'iperereza ukibonera abantu bamaze umwaka urenga bapfungiweyo atategeko na rimwe rikurikijwe, ukaja ushinga ibihe iperereza ripfunga abantu n'ingene ribapfunga. Mbere wogendera n'ayandi mabohero woyagendera, ndetse wogendera n'ayandi mabohero ukaraba hamwe na hamwe vyoshika ugapfungwa uko uzoba ubayeho, mbere ukaraba uko nawe wenyene upfunzwe uko uba ubayeho. Ivyo birashobora kukwereka ishusho y'ukuntu abantu babayeho mu karenganyo mu Burundi. Urashobora gutangaza igihugu cose ukagendera mugenzi wawe Alain Guillaume Bunyoni mwibohera Gitega, ukabwira abarundi ko umunyororo ataba ari igicibwa, ahubwo ko waguma ari umuntu narirya atanumwe aziyo azohereza. Nabo bose bapfunzwe, nabo ba Bunyoni bose ntiwabarushije gukomera, kandi ntibibaza ko bashobora kuba bari mu munyororo. Abo badezuru w'amahoro bose ntibari bazi ko uno munsi bashobora kwisanga mu munyororo. Nawe wenyene urashobora kwerekana umutima wabo wa kimuntu maze ukabagenderera. Hamwe rero woca ufata ingingo zijanye n'abarundi bari mu buhungiro, leta yawe igafata intambwe yo kuganira n'abahunze, ugatangaza icese ko kizira kwitwa umurundi, ko kikazira kwita umurundi umwansi w'igihugu. Woba rero ugiye mu gitigiri c'intwari zizibukwa nk'umwe mu bashikiranganje b'amateka mu Burundi. Ibaze woca ufata ingingo zigarukana umwidegemvyo w'imigambwe, w'ibinyamakuru, w'amashirahamwe yigenga. Ivyo vyose vyoba ari ibintu bitigeze bikorwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi urashobora kugarura icizere mu Barundi. Ibaze leta yawe yoca ivugana n'u Rwanda indyane zigahera, ukwizerana kukagaruka, abarundi bakidegemvya, abarundi bagashora mu Rwanda, abanyarwanda bakaza kwidagadura no gusuma mu Burundi, maze ubutunzi bw'igihugu bukisununura, kubera ko ivyo vyose ari ibikorwa bizamura ubutunzi bw'igihugu. Izi ngingo rero zoguha iteka n'igihagararo kidasanzwe mu gihugu ndetse no mu karere. Ubutunzi bw'u Burundi ntibwoteba kwisununura rwose. Mushikiranganje wa mbere, iki ni igihe nyene ushobora kwigaragaza. Sokoroka, ja ku rubuga, sigura, humuriza igihugu, tubwira intumbero mufise. Gutwara si umunyenga, urashobora kugira ico ukoze, kubera ko amabanga urimwo arabikurekurira. Nayo gukoreshwa n'inzigo y'inzikira canke kugendera ku vy'umugambwe bagutegetse, vyose ntaco bishobora kugufasha. Tukiriko turavuga ku bagenwa mu mabanga ndetse n'ibindi vyinshi mutamenya mu gutangura, twababwiye ko tuza kugaruka kuri Perezida Ndayishimiye ndetse na Nestori na Gabriel Nizigama Murantunga batazira Tibiya, aho bishoboka ko izina ryatangaje benshi muri leta ya Nestori Ntahontuye ari rya Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, umushikiranganje mushasha ajejwe abakozi ba leta n'akazi. Nizigama yari yabogorejwe rimwe na General Alain Guillaume Bunyoni kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi, kwigenekerezo rya 7 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022. Ivyaha bagirizwa byari bisa kandi byari bikomeye cyane gose, ariko umwe akaba avundiye mu munyororo, ubundi akaba asubijwe ku ngoma. Ibi rero bikaba vyaratangaje cyane kuba Nizigama ari inshuti ya Ndayishimiye, vyamuhaye kudahanwa, ndetse akaba ari byo bimushikanye mu kibanza cyo kuba umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi. Muri kahise n'amateka yerekana ko
Gabriel Nizigama na General Neva bakuranye, ntitwigeze turonka udutomorera neza ico Ndayishimiye na Nizigama bapfana mu miryango yabo. Umwe mu begereye uwo muryango akaba yatubwiye ati abo bantu ni amacuti kandi bazinanye kuva kera, barakuranye, bazinanye muri byinshi, hari n'ibihe barara ku gitanda kimwe ari batatu bakiri bato, General Nizigama, Evariste Ndayishimiye na Jules Ndihokubwayo. Hari n'abavuga ko Gabriel Nizigama yoba ari mu ba mbere bataziriye Evariste Ndayishimiye ngo ni kirogorogo kubera ukuntu avuga menshi. Bahavuye baja muri kaminuza y'u Burundi, Gabriel Nizigama mu gisata ca siporo, Evariste Ndayishimiye mu gisata c'amategeko. Bose barakekwa ko bagize uruhara mu bwicanyi bwakorewe abanyeshure b'abatutsi bo kuri lycée Kibimba bishwe batuririwe kuri sitasiyo ya essence ahitwa ku Ibubu muri Gitugutu mu mwaka 1993. Bamwe bibaza ko ari nayo mpamvu Perezida Ndayishimiye atigera yemera ko habaho ibirori vyo kwibuka abo banyeshure mu gihe Perezida Nkurunziza atigeze abibuza. Ndayishimiye na Nizigama ntaco barigera babivuga ko byarabaye akamizwe n'ingoma. Inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abanyeshure b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi muri Ruheshi mu mwaka 1995, Gabriel Nizigama na Evariste Ndayishimiye bahuriye ku rubuga rwa CNDD, bahuriye ku rugamba rwa CNDD-FDD, aho bagiye bararonka amapete abangabanganywe, aho rero bagarutse mu gihugu bose bashizwe mu rwego rw'abagenerale, umwe mu gisirikare ubundi mu gipolisi. Ndayishimiye yatanze Nizigama kuja mu mabanga yo hejuru muri politike, aho Ndayishimiye yabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano hagati ya 2006 na 2007. Gabriel Nizigama nawe aba umushikiranganje w'umutekano hagati ya 2011 na 2015. Hagati ya 2014 na 2016 Ndayishimiye yarabaye umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama nawe aja muri ayo mabanga nyene hagati ya 2016 na 2022. Gabriel Nizigama n'umugenzi akomeye wa Angeline Ndayishimiye, basa nuko ari n'ababanyi, bose bakaba bava muri commune Rutegama intara ya Muramvya. Umuryango wa Angeline Ndayishimiye n'umuryango wa Gabriel Nizigama bafise uruhara rukomeye mu buzima bw'ishengero ry'abagenzi Église des Amis ryahitwa Inyarurambi. Ni imiryango yamye ifatanye kandi ifashanya kuva kera. Gucanamwo ko bavukana kwaradutse hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Nizigama, aho Gabriel Nizigama ari mu bagenerale bagize uruhara rukomeye kugira Evariste Ndayishimiye abo umukuru w'igihugu mu mwaka 2020, mu gihe Petero Nkurunziza we yashaka Pascal Nyabenda. Ndayishimiye nawe yamugumije mu kibanza c'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe. Muri kino kibanza General Nizigama yarakomeye cane, agira inguvu ku banki nkuru y'igihugu BRB, kwiperereza ry'igihugu ndetse n'amafaranga rikoresha. Aho niho General Nizigama yatungiye bidasanzwe, atangura kubaka ibitangaza ku gatumbi wabo ahitwa Camumandu, ni muri commune Rutegama nyene. Aho niho yari yarunze imifuko y'amafaranga atagira uko angana. Umwe mu bakozi bamwubakiye ihinguriro risya ibigori ryitwa Sovana yatwandikiye ati mu gihe twariko turamwubakira iryo hinguriro twarahembwa inoti z'ibihumbi 10 n'iza 5, wasanga ziriko ifira. Zaraboneka rero no kuvuga zabaga nyene zingiwe hamwe, ziboneka ko zimaze igihe, zaraboneka ko zirunzwe ahantu. Rimwe na rimwe Tibiya yaraduga n'abajejwe umutekano wiwe baje kuzanika ku kazuba. Igihe Ndayishimiye yahindura amafaranga y'ibipapuro, Tibiya yaragize ingorane, aho yihutiye kurangura inzoga z'amaji zari mu ntara yose ya Muramvya, atandukira na Gitega kugira rero arabe ko yo kwikura ko amafaranga atari make
ariko byaranze ko ayamara amamiliyaridi akaba yaramupfiriye ko araturira. Aho nyene mu minsi ya nyuma kuva kuwe hariho abakozi yamaze igihe kinini adahemba. Mu minsi ya nyuma maze akuwe harabayeho abakozi yamaze igihe adahemba, bamwe banahavuye baheba akazi kubera yari yaranse kubaha kontara y'akazi. Abasigaye nabo nyene akaba yabasinyishije ku nguvu, aho bahembwe intica ntikize. Barya bagabo rero barimwo ikibi kibishe. Uko niko umwe mu bakurikiranye ivyo ndetse yabaye n'umukozi wa Nizigama yatubwiye. Imigenderanire ya Ndayishimiye na Nizigama yahavuye itosekara rwose, aho Gabriel Nizigama atatinya kuvuga ko Ndayishimiye atagihugu ashoboye gutwara kandi ko bazomwikurira. Ndayishimiye nawe niho yakwira igihugu avuga ko ashaka kugwanya abasuma bari mu nzego, akavuga ko bamukengera kubera we atamahera afise. Aranadoma ko urutoke abantu banyegeje amafaranga mu mihana yabo mu buryo ngo basigaye baja kuyanikira ku kazuba yavunze. Ndayishimiye ntiyasiba kuvuga ko hariho abashaka kumutembagaza yirirwa arabiririmba aho ashitse hose. Kuva kuwa 7 z'ukwicenda 2022 yabaye nk'inkuba ituritse. Perezida Ndayishimiye yakuriye rimwe umushikiranganje wa mbere Generale Alain Guillaume Bunyoni, chef de cabinet civile Lieutenant General Gabriel Nizigama na chef de cabinet militaire Lieutenant General Etienne Ntakarutimana. Abo bose banurwanurwa ko bariko barategura coup d'etat yo kuvanaho Perezida Ndayishimiye. Gabriel Nizigama bimwanka munda yibutse umufuko w'amadolari abitse mu biro muri Ntare House. Agerageza gusubira ku kazi, babanza kumwankira. Yinjiye yoba yanatumbereye mu biro vy'umukuru w'igihugu arakara. Hano rero biragoye kumenya neza ko uko vyagenze byose, ariko niho yakubitiwe n'abasirikare bari barongowe na Colonel Jules Ndihokubwayo. Nizigama yavuye ngaho ari intere aduga iwabo Camumandu aramara amezi 2 abiwe bamukanda kubera inkoni yakubitiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ngire iyo nkuru twarayibahaye kubakurikiye amakuru twabashikiriza muri ivyo bihe y'intambara yari hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'ibihangange mu butegetsi vyari bimwegereye. Ivyo bihe rero byaracanishijemwe imiryango ivyo bihe byacanishijemwe imiryango rya shengero ry'abagenzi rya Nyarurambi riracikamwo. Abavukanyi ba Angeline Ndayishimiye bahungira kwa nyina batinya ko umuhungu wacaraziwe azohava yihora. Niho rero hari abagiyemwo bararondera kumvikanisha imiryango ngo basubize hamwe. Muri 2024 Gabriel Nizigama araharirwa asubizwa mu kazi mu bushikiranganje bw'umutekano. Yarahariwe asubiza mu bushikiranganje bw'umutekano, none rero akaba yarayagarutse muri leta nk'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi. Hari abibaza nimba guhanwa vyoba bifise abo vyerekeye abandi ntibahanwe. Kugaruka kwa Lieutenant General Gabriel Nizigama ni ikindi kimenyetso ko Perezida Ndayishimiye yananiwe urugamba rwo kugwanya ibiturire ndetse no kunyonora amatungo ya leta. Abo nyene we yahoze atanga ko akarorero nibo wariko arahamabanga hambaye. Noneho amatwa dusumira ya matungo yahora avuga ko amurusha, ubu we nyene yayihaye inshuro zirenze kugira atazogira usubira kumukengera ngo ntatunze. Umuzo wa Gabriel Nizigama usigura kandi ko Ndayishimiye ari we ariko aragerageza kwiyegereza abiwe ndetse no kubaka umurwa ukomeye wo guhangana n'abakeba bashasha afise mu mugambwe. Harimwo ndetse no kurondera gucanishamwo abo yibaza ko bohava bafatanya mu kumugwanya kugira agire inguvu zidasanzwe. Nimba Bunyoni yari yagirijwe bimwe na Gabriel Nizigama, umuntu asigara yibaza impamvu we
yahanywe bikomeye ukuraho kugerageza kwiba umupfumu wa Ndayishimiye kizoba arico caha c'agacamutwe ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, kuko nico caha Bunyoni yisangije, ibindi byose barabisangiye na Tibiya. Ibi rero vyerekana ko mu Burundi ibintu bihindagurika umwanya n'umwanya kandi utamenya uko buca bimeze, kuba Tibiya yidegemvya ari no mu mabanga ahambaye mu gihe uwo bafatanije umugambi wo kwikura ko Perezida Ndayishimiye. Ibi vyose vyerekana ko ibintu bishobora guhindagurika mu Burundi, kandi akaba ari ibintu udashobora kumenya ngo biragenda gute. Perezida Ndayishimiye yoba yaratinye kwikura ko Tibiya basangiye amabanga akomeye cane, harimwo na birya twababwiye vyabariye abanyeshuri b'abatutsi. Ibi kandi vyoba bifise aho bihuriye mu gihe Perezida Ndayishimiye abona ko abantu bose bari abagenzi abikuye ko bishobora guteza ikibazo gikomeye. Ese ko bari ukubacanishamwo kugira nabo babone ko nubwo bamugwanya harimwo abaca inyuma bakaja kumugambanira kwa Perezida Ndayishimiye. Ibi vyose birafise imikenyero itandukanye. Perezida Ndayishimiye we arazi ivyo arimwo, ico bikoze kazoza karashobora kuzotwereka byinshi ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ikiringo ciwe kigira gihere, ariko muri CNDD-FDD icuka si ciza gose habe na gatoya. Bana natwe umwanya ku wundi tugenda dushirako amakuru, turaza tugenda turabigushikiriza uko tugenda turonka bishasha.